1 2 mumbone ndakana 1 2 3 4 muracyara bana 5 6 reka iyo myotsi mucana 7 8 irabongoza mukigira nk'Imana 9 10 nimwibona ubwanwa mumbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana wa business yani novuga ni nka crew ni nka team. Sogokuru wanje yarabaye mu yaragenda gutembera, yaragenda gutembera mu bihugu vy'Uburayi ya reni bazako rero yarambwiye ati hari umuzukuru wawe azoba umurapera akaze cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubwana rega ni buririmba bro, ubwanwa ni buririmba, ubwanwa ni buririmba, haririmba tara y'umuntu ati dupangira barapere nka batanu. Fabiro Veyoja mu kibanza cyakanga arabereye nk'icya 30. koresha umwanya ndakubwira ati banza ukoresha umwanya mu gufyo nda subscribe kugira tujane ku mwanya. Yesu no musi rero umutumire n'umuririmbyi nyene tuvuga ko acaruka mu muziki kuko nta myaka myinshi afite mu muziki n'umuririmbyi ariko umubonye umvise flow ziwe ukibaza ngo n'umuririmbyi amaze nk'imyaka 50 mu muziki. Turakora mu kije bana Jenny sawa ndashima Imana ameze neza, namwe ni fresh? Twe ni fresh. Uyu nikoresha umwanya no munsi muhuye amaguru kugira ngo ture ariko arakantu uyongereye ko wapi aka kantu karongera ko kantu gatoye nitwore nje hasi rero oya nta na kimwe. So uyu ni Munaf Jimbo naho aza kwivuga ariko manze ndamuvuge. Nari ndamugwaye jewe nkakoresha umwanya, nari ndamugwaye kabisa bro. Wiyumva gute ko no munsi kwanza Flip GTV yaje kwanza kukugendera? Bo je numva nanje ndyohewe, nanje nari ndakugwaye nahora nkwirikirana ama interview nkabona ati koresha umwanya dino no munsi mani abinkoreye turi kumwe fresh nanje naryohewe cyane. Ati no munsi mani rabikoze turi kumwe urambona no munsi mani uramenya je wondi. So Munaf Jimbo ninde kubatamuzi? Bo Munaf Jimbo n'umuririnzi w'umurundi n'umurapere akaze cyane from rap business. Bo n'umuririnzi akaze cyane mu rap business. So kuba datahura fresh rap business kuko abenshi barakuzi kuri wa muririnzi nyene hari ahantu wisobeka, hari ahantu wisuma kuri wa muririnzi nyene wa muririnzi tudashatse kuvuga izina ariko nawe uciye umumenya ni Bface ariko icyo ni why gute Munaf Jimbo yisobeka kuri Bface on the Bo nibaza ko icambere ngirageje kuvuga kuri rap business yani novuga ni nka crew, ni nka team y'abarapere bangana kuri batanu, bashika kuri batanu bafashwa n'umurapere tuza kunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi no hanze Bface on the floor. Nanje rero naragiwe bako ryo kuba muri abo barapere. Nibaza ko ibikorwa biva muri rap business mwaratanguye kubironka, novuga nk'indirimbo yitwa Ibibazo n'ibindi biva cyane mu gihe gutangura kuza murabironka. Hama kuco kwisobeka naco nibaza uko bavuga ngo igiti kishaka gushamika nimba cubaha imizi, nimba ari sindawibuka neza uwo mugani mugabo nibaza yuko Bface n'umuntu ashigikira cyane. Tureke no mu vy'imiziki hariho n'ibindi biri nyuma y'imiziki cyane afashamo cyane. Rero nibaza ko mwe muzi ko duhurira ku muziki mugabo hariho n'ibindi bintu byinshi amfasha cyane. Bo Munaf Jimbo n'umuririmbyi dukunze kubona kenshi nyene umengo hari ukuntu ashaka kurondera udukopi. Je nko kwa Tupac ndabona umengo hari ukuntu iryo zina Tupac ukunda kurigarukana cyane ngo muragwa wa Tupac. Why Tupac yaza muri ibi bihe bro kandi umengo ni legend umengo ivyo vyaraheze? Bo je Tupac mu bisanzwe hari ibintu byinshi yasiza ndaze nibaza ko rero jenda umuragwa wa Tupac sivyo ndomana ngo ndiko ndakora rap yandazi rap andaga uruparo nako akunda kwimusha urupara cyane nandi urupara ni style yanje ahubwo no munsi mava nsubira muri salo ifako barureve ntata ibanga
ati ni umurago wa Tupac ariko je sindabitahuye neza wayi umurago wa Tupac yakuraze Tupac yakuraze gute yarakwandikiye message yaragutelefone mwarabonanye arakuraga aravuga ati mwananje ndakuraze bo je nibaza yuko Tupac yareretswe muri family yacu kubera sogokuru wanje sogokuru wanje yarabaye yaragenda gutembera mu bihugu vy'Uburayi rero nibaza ko rero yarambwiye ati hari umuzukuru wawe azoba umurapera akaze cyane mu gihugu cy'u Burundi moya mbili so jewe ndemeye arahanyemeje kabisa yuko sekuru wa Manef Jimbo yaragiye California barahurira na Tupac amubwira ati sokuru wewe amubwira ati hari umuzukuru wanje ndamwemera Tupac nawe ati bwana uyo mupeti respect kabisa azoba ikintu gikomeye muri rap Burundi nakubali so Manef Jimbo Fabulous ni iki kuri wewe bo Fabulous numukorege kandi numuririmbyi yankorera anyanka cyane ankorera amakosa sinzi yuko ari kuninya sinzi icyo abikura ko mugano umuririmbyi anyanka cyane ankorera amakosa ancinyiza kandi rero nibaza ko muri ntimwibona ubwanwa navuze byinshi kuri we stop ahagarike kubera abandanije ni moya mbiri nimwibona ubwanwa iyo ni indirimbo rero yatumye jewe nza kukorondera ko nari maze igihe kirekire ndondera Manef Jimbo je no mukurahe twende 1 2 mumbone ndakana 1 2 3 4 muracara bana 5 6 bekiyo myotsi mucana 7 8 irabongoza mukigira nk'Imana 9 10 nimwibona ubwanwa mumbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana nimwibona ubwanwa mumbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana 1 2 nakubari bo iyo ni indirimbo je yatumye rironza ni indirimbo yanyoheye cyane gusumba n'izindi apart moi gusumba n'izindi jarangyoheye cyane kuko warinjiye iyo ndirimbo imada iminota 5 n'amasegonde 7 bro wayandikiye Fabulous iyo ndirimbo bo yicaye uravuga ati indirimbo ndayicariye ni Fabulous wapi Jesse no kwicarira umuntu nkujya indirimbo yanje yose no kuvuga jewe ahubwo ari mu vyatumye ndayandika yani arimo muri vyinshi sinano nabwo no fata umwanya wanje ngo nicarire ngo umuntu nkujya oya je navuze kuri bose abantu bibona ubwanwa bakaca bacinyiza batoyi babo rero nawe arimo kuko hariho vyinshi yankoreye yancinyije jewe mugabo Imana irakinga kugira nino sanda cyari muzima irancira inzira kandi nubu azoguma yumva flows za Manef Jimbo zimucumita mu maguru mu matwi mu mushatsi mu bwonko zimujya mpaka ati Manef Jimbo Fabulous azokwama mubona ukujyanye na mood none Fabulous nta wundi muririmbyi yo bacinyiza inyuma yawe boje navyonza ariko navyonzi nibaza ko igituma bingirira jewe ngira nico cyo tuma bigirira nabandi ariko je ku ruhande rwanje kuko ndafise ivyemeza ko ancinyiza kenshi gashoboka hari amakosa ngo hari indirimbo bigeze gukora ngo wowe ngo barakwankira kushiramo amajwi ngo kubwugwanko ganiro waragikoze na MC Blizo nganyene kuri Flip ariko wewe uravuga neza ati ngano kiriho kuri YouTube ati Fabulous nubu twohura je nukuri mfise umupanga mfise inyundo no mena ivy'imbere ntubona yuko umengo umuziki utangwe kujamo ibintu by'imishwano ya grave cyane kandi byari guherera mu muziki nyene bo byari guherera mu muziki mu gihe aca twara umuntu wahanze ngo shishwa kwishura Manef Jimbo ngo numwana nkibagira ko ubwana rega ni buririmba bro ubwanwa ni buririmba ubwanwa ni buririmba haririmba tara y'umuntu no gute wovuga ngo shishwa kwishura Manef Jimbo numwana kandi ubwana butaririmba nero ubwanwa ko je nanje ndaburose bazoca bibona iki so Manef Jimbo none mu barapero nga mu Burundi bifeze Fabulous amushira nko mu kibanza cakanga bo je nibaza ko ikibanza no mushiramo je ntaco nzi ariko uravye nge nakora wewe ukavuga ati bo uno munsi baguhaye kuba jiri ati dupangira barapere nka batanu Fabulous yoja mu kibanza cakanga
je nibaza yuko nomaza kuraba abo bari kumwe muri competition muri rusangi bose abaraperi bose bo mu Burundi. Bo je nibaza yuko ikibanza no muha ndibaza arabereye nk'icya 30 nk'ikibanza ca 30. ya Marafi Jimbo weyo bari mu kibanza nk'icya kangahe? Jewe je abafana nibo bafise ibibanza bama banshizemwo ya ibintu. Abafana benshi bo tugaruke gato ku giteramo wakoze ca Bface na Natasha Safi Beach. None umunsi ku mastati twabonye wari kuribuka cya giteramo kigaragara ko ari giteramo wagaragaje impano yawe kandi wararonse public iteye ubwoba cyane ariko wazanywe na Bface on the floor wakufasha ukuboko ati murakeneye kumva imicano y'umudogo tego ucurabaja ucuzana ya ndirimbo nyene yo gucana Fabilove. Bo Jenny waza yuko kijya kintu ni kintu cagize ico gifasha MNF Jimbo nibaza ko kunzu MNF Jimbo ari karubaka hajya haragiye ko amatafari dufate menshi cyane kuko ni kintu canyoye cyane guhura n'abafana b'umuziki ndundi n'abafana b'umuziki wanje twari twishimanye warabibonye kuri video navuga ati sema MNF Jimbo sema MNF nari muri public narasubiyemwe nararyohewe cyane ni ivyishimo nibaza yuko babandanye badushigikira turafise ibintu byinshi cyane tugiye kubakorera ya Obelix wamurisha ngahe muri rya collaboration nanje nzoronka wamurisha ngahe bo Obelix n'umuntu mu grand frère wanje ankunda ni TikTok bro wamurisha ngahe kuko hari ikindi kibazo kiri hafi cyane n'amahera yansavye amahera gusavye ijya ndirimbo muri nje na ba Bface wabigenze gutubwira bagushire muri ijya ndirimbo bo je nibaza ko baravye tara yanje barampamagara ati ninde yaguhamagaye bo manager wa Bface niwe yarondeye umwe wese muri bajya manager wa Bface ninde ko batamuzi yitwa nde nawe nzi nibaza yuko yana je nta mpamvu yo kumuvuga kubera ariko arahari tu ya numwe muri staff ya Bface yaturondeye okay Manafi Jimbo gushika ubu afite indirimbo zikira kuri zine video ni zibiri video ni zibiri wayikwereka izindi atazisora mu video Jimbo bo je nibaza yuko video zazo vuba cyane zigiye gusohoka kubera naraheje kuzikora ziri muri stock mugabo hari indi ndirimbo shasha igiye gusohoka vuba cyane kandi iyo ndirimbo numva ngo wayisohoye na Tupac Shakur oya nitwakoze na Tupac ivyo wabikuye niko twerega turagenda tuba mu makartier mwegara mwe muri ifunga mabayusani murajya mu cyumba mukaryama ariko twebwe turayerera amakartier bakatutuma umuntu ati uzoturondere naka baratubabwiye neza ati Jimbo bigaragara ko agumukunda cyane Tupac ashaka kuba yarakoranye igikorwa bo je yarandaze rap tu ivyakora boni twabikoze peut-être ngira ngo ni umwanya ni wagera tuzobikora ya yes Jimbo kubaririmbyi bakunda kwirata ko bambara amafaranga menshi ababwiye iki abo baririmbyi bo jini waza uko ni ubwenge bwabo bugera ni ubwenge bwabo bugera nibaza yuko bijyanye n'ivyo abantu bataritahura bataramenya ivyo bategerezwa gukora kuko sinibaza yuko woronka concert ugenda kuvuga ngo hanambariye aya mahera canke ngo urumva ni juste kwikorera ibintu nyene tu wiryohere tu ya rero nta mpamvu yo kubaha ikibanza abo bantu nukurabisha amaso tugaheza izingohe hama tukikorera ivyacu tu ya mukabandanya Manafi Jimbo waramaze gukora kwifaranga bivanye no muziki ku muziki waramaze gukora kwifaranga ya muri make novuga ko maze kuyakora ko kubera narose abagenzi kubera umuziki kandi tunga rya mbere akaba ari abagenzi ya umugenza ncore 10000 kubera yakunze indirimbo yanje ni fresh mbandose amahera kubera wa muziki rero nibaza ko itunga rya mbere narose je no kwishimira nabo bagenzi ya Manafi Jimbo aramaze kujabuka kuvanga mu gihugu cy'u Burundi kujabuka imbibi oya sindajabuka nawe utarajabuka ariko harakabazo nagonda hariko ukanaguma unsubiriremwo vuga ati gisigisira impiyo nkono yitabi ninywera gisigisira impiyo nkono yitabi ninywera
uretse bita gisigisirayi wapi ntacyo ndi napfuye gusubiramo tu abakongomani abo bamaze gutahura yes yari koresha umwanya kuri microphone uyu nawe ni Manaf Jimbo ariko Manaf Jimbo naho nari nsozereye agasunika rugi bo agasunika rugi nuko nkunda cyane abakunzi b'umuziki ndundi nkunda ukuntu bariko baranshigikira nkunda ukuntu bariko barafata mu mugongo rap business umuryango nkomokamwo nibaza ko natwe dufite ibintu byinshi cyane two turabategurira kandi bizobanezera mubandanyire mutugumiza kamaso mugende ku mbuga zacu YouTube ni Manaf Jimbo Instagram konyene Facebook page bazane ivyiyumviro vyabo hajye nibaza ko dufasha cyane kugira ngo dushobore gushika kure hashoboka ya inyuma ya nimwibona ubwanwa vuba cyane tugiye kuba kubitizo mu ntege nazo kubera zo mu ntege muvunagurire mu ntege yes Manaf Jimbo urakoze cyane ka tugushimire ariko harakantu nyene nashaka nyene kakamarira nkakabazo gatoyi gusa Manaf Jimbo yasohoye indirimbo yitega iki cyambere premièrement kuri YouTube yiwe ayishizeko yitega iki mu bantu yasohoye indirimbo bo je mu bantu nitega yuko hari abantu baza kugira icyo bakuyemo muri iyo ndirimbo hama kuri YouTube naho mba niteze yuko baza gushira comment negative positive bakambwira icyo no kongereza canke icyo ba felicita ko mu byo mba nakoze ya urakoze cyane ariko ku bwenge bwanje jewe nitega yuko kuri YouTube witega abafurazi ko baduga ama views ko aduga kugira turabiko twoba monetize cyatangura kumucoresha Jimbo yes yari koresha umwe kuri microphone turabakunda cyane bye